Iyo intambara ibaye harabaho imvo nyezina zitumye habaho iyo ntambara canke se Yakoze direct, nkuko habaho n'imvo za kure zituma intambara iba, bivuze yuko abantu canke se imigwi ibiri ishobora guhangana habayeho ibintu batumvikanye mugabo vya kure cane canke se Yakoze indirect. Uyu munsi turagaruka ku mvo nyezina zatumye intambara iba, no kuvuga intambara ya Kagera canke se intambara yahuza Ubuganda hamwe n'igihugu ca Tanzania. Nizere yuko uri umwe mu bantu batanguje canke se batanguranye nanje muri runo rukurikirane rw'ino ntambara ya Kagera, kandi tugiye gukomezanya kugira ngo ushobore kumenya vyinshi mu bibera mu karere k'ibiyaga binini. Ni jewe François muri kumwe hano kuri Ivyacu TV. Ndagusaba kugira subscribe kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Ikaze. Mu bice byabanje twaravuze uko intambara ya Kagera yagiye igenda. Imvo nyezina nuko iyi ntambara yatanguriye muri Kagera mu buraruko bwa Tanzania ikaza kwimukira mu Buganda, ikaba yahuza ingabo za Tanzania hamwe n'ingabo z'Ubuganda, aho ingabo za Tanzania bafadikanije na Yoweri Kaguta Museveni yari komanda, naho na Milton Obote yarajejwe politike, bagerageje guhangangura ubutegetsi bwa Idi Amin yaramazeho imyaka ishika 8 gusa mu bikorwa bidasanzwe vyamaze neza na neza amezi ashika kuri 8. N'intambara yatumye ubutegetsi bwa Idi Amin buhanganguka, aho yaramaze ko imyaka 8 kuva kwa 25/0 mwaka wa 1971 kugeza kuwa 11 ndamukiza mwaka wa 1979. Uyu munsi reka tugaruke ku mbarutso yatumye iyi ntambara iba, Yakoze direct. Nuko amakosa y'umuntu umwe yatumye iyi ntambara iba, ndetse iba ndende cyane ihitamuna n'abantu benshi. Ati none mushobora kubaza ati vyagenze gute? Dufatiye ku nkuru yakozwe n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda, nuko kino kinyamakuru cyanditse ku wa 9 Gitugutu mwaka wa 2017 cerekana ko umusirikare umwe wo muri Uganda yaje muri Tanzania kwihurira n'umukunzi wiwe, hanyuma uyu abasha kunwa agacupa nako kamuja mu mutwe. Kamugiye mu mutwe rero yatanguye gushwana n'abajejwe umutekano bari basanzwe bari ku rundi ruhande muri Tanzania, nabo baramufata baramufunga. Bukeye yararekuwe arataha aja muri Tanzania, ariko ahabwa gasopo aranihanizwa kutazongera kuza gutera akajagari muri Tanzania. Hari ku wa 9 Gitugutu umwaka wa 1978 ubwo Uganda yahimbaza neza na neza umunsi wo kwikukira. Gusa nyuma yo kurekugwa, uno musirikare yibonyemo ko yasuzuguwe cyane kuba yarafashwe agapfungwa. Amaze kugera muri Uganda rero yafashe inkoho aja kuri station y'igisirikare muri Tanzania, abarasaho amasasu, nabo barata barahunga. Ibi ubwavyo akaba yavyibonyemwo nk'intwari imwe idasanzwe. Nyuma yo gukora ibi, uyu musirikare yongeye aja muri Uganda abwira komanda wiwe ariwe Lieutenant Byansi ko yari yafashwe n'igisirikare ca Tanzania, ariko ko yashoboye kwivuna umwasi, hanyuma agasohoka akagaruka yemye nk'intwari. Uyu nawe atavyumviriye ko na gatoyi yahamagaye uwumukurira ariwe yararongoye igisirikare ca Marine canke se MMRL cari i Kampala, kikaba cari kirongowe na Juma Butabika, ariko akaba yitwa Juma Ari Oka. Uyu nawe atajuyaje ngo yongere ahanuze n'igisirikare ca EPDF, yasavye ingabo zari zahegereye ikiyaga ca Victoria kwihuza n'ingabo za Byansi kugira ngo bashobore gutera igihugu ca Tanzania. Uwahoze ari mu ngabo za EPDF ariwe Lieutenant Muzamiri Amor yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko bakoze operation indwi zibiri muri Tanzania, nyuma baza kwikubwira nyuma baza kwibwira gusubira inyuma. Amor yemeza ko iyi ntambara kwabaye kwibesha kunini vyakozwe na Butabika, aho yagize ati
ni gute woshobora kuvana ingabo muri Marire i Kampala ukazitwara ku mutukura muri Tanzania utabwiye urongoye ingabo canke se chef d'état major, mu gihe ndetse n'izindi ngabo zo hejuru atabwo bigeze babica n'ikanda. Harabaye kwibesha kunini muri iyi ntambara, arivyo bishobora kuba vyaratumye Idi Amin Dada atsindwa. Gusa nubwo habaye kwibesha, mwibuke ko Tanzania na Uganda umubano wabo utari wifashe neza kuva mu mwaka w'1973 ubwo Idi Amin Dada yemeza ko Kagera yari intara yabo, ndetse yuko n'abakoroni bacafye nabi kino gihugu ndetse n'ibihugu yuko nyabona Kagera yari ikwiye kuba iyabo. Kuva kuwa 27 Gitugutu mwaka w'1978 Colonel Juma Butabika yarungitse indege zitatu za MiG 21 canke se Mikoyan Gurevich 21 zakozwe n'ubumwe bw'abasoviete, zarimwo abasirikare karuhariwe b'abapilote b'intambara. Abo nabo bakaba yari David Omita, Lieutenant Atiku na Lieutenant Abusare. Aba bose uko bari batatu baheruka kuva muri mu bumwe bw'abasoviete cyangwa se URSS kwiga ivyo gutwara izino ndege z'intambara za MiG 21. Uburusiya bwari bwaguze Ubuganda bwari bwaguze indege zishika 20 z'ubu bwoko mu mwaka wari wabanje w'1977, nyuma yuko hari habaye igitero kidasanzwe kuwa 4 Mukakaro umwaka w'1976 aho abakomando ba Israel binjiye muri Uganda muri operation bise Entebbe, yariyo kurokora abayisirayeli bari bafashwe bugwati bagafatirwa i Kampala. Iyo operation yari yatumye haba ukononekara kw'indege z'intambara za MiG 15 Ubuganda bwari bufise. Nkuko tubigarutseho mu kiganiro cyacu ca mbere, azi ndege zagurukijwe i Entebbe ziza gutera ibitero muri Tanzania, ndetse nyuma y'incuro ya mbere zari zije ubwo zagaruka ku ncuro ya kabiri. Lieutenant Omita yaje kuraswaho n'ingabo za Tanzania, ibaba y'indege yarasanzwe rimwo rirakoroka nayo ifatwa n'inkongi y'umuriro. Gusa Lieutenant Omita yaje kurusimbuka kuko yarokotse biciye mu mutaka arokoka uko. Abasirikare ba Tanzania baje kuraba ahari ibisigazo vy'indege nimba koko bashobora gusangamo uno musirikare. Gusa uno musirikare wewe yari yamaze kurenga kera biciye mu mutaka kuko yaciye asimbukira hasi. Abasirikare ba Uganda baje kwibaza ko Omita yoba yasezeye isi, ariko mu masaha make yaje kuboneka ajanwa i Kampala abonana na Idi Amin, nawe aramushimira cyane ko yakoze ibikorwa bidasanzwe vy'ubutwari. Kenekerezo rya 30 Gitugutu mwaka w'1978 President Idi Amin yaje kuduza aba bapilote uko bari batatu, Omita, Atiku na Abusar hamwe na Warugembe, abavana muri ku ipete rya Lieutenant, hanyuma abagira bose abakoronel, ndetse banasangira n'ifunguro ry'umugoroba bitumwe n'ubutware berekanye ubwo barasa neza na neza ku basirikare ba Tanzania, ndetse n'ibice bimwe bimwe mu buraruko bwa Tanzania harimwo Bukoba hamwe na Kagera nk'uko twabigaragazeho mu gice cya mbere. Gusa ubwo basangira rino funguro nibwo byaje kumenyekana neza na neza yuko igisirikare cha Tanzania cyashoboye kuyisubiza neza na neza intara ya Kagera. Twibukanye ko kuva mu mwaka w'1971 Uganda na Tanzania vyarabana y'ingwe bitewe nuko Tanzania yari yarahaye indaro Milton Obote yatembagajwe ku butegetsi. Uyu afatikanije na Museveni bari baratanguye igikorwa kidasanzwe, ndetse bakora ikiroberi kugira ngo bashobore kubusubira ku butegetsi muri Uganda. Mu mwaka wakurikiye w'1972 habaye ibiganiro vyiswe ivy'Imogadisho, hasinywa n'amasezerano kuwa 5 Gitugutu mwaka w'1972, ndetse Somalia iba igihugu cyari kijejwe kugenzura
aya masezerano aho cyatangiye kubagenzura kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani. Ni ibiganiro byari bihagarikiwe n'abashikiranganji b'imigenderanire ku ruhande rwa Tanzania akaba yari John Samuel Maresera na Joshua Marume Kibedi. Muri Uganda naho Somalia ikaba yari ihagarariwe na Omar Kart Karib, ariko kandi hariho n'uhagarariye Oyiwa ikaba muri no misi yitwa Union Africaine ariwe Nzo Ekangwi. Ayo masezerano yavuga yuko igisirikare hagati y'imipaka yompi cyategerezwa gushirwa ku birometero bishika 16 uvuye ku mupaka. Tanzania ubwayo na Uganda babanje gukurikiza aya masezerano ariko nyuma baza kuyarengako. Umupaka wa Uganda wari urinzwe bidasanzwe cyane na brigade y'amajana 22 yari irongowe na Yusuf Himid, yarasanzwe arongoye akarere ko mu burengero, naho umupaka wa Tanzania ukaba wari urongowe na Morris Singano, akaba yarafise ipete rya Lieutenant Colonel. Mbere ugusoterana kwa Uganda kwabonwa nk'ibisanzwe kugeza kwa 20 Gitugutu ubwo umuji wa Bukoba warasobwaho ibisasu bidasanzwe, aho Mohamed Nasor Kisuki yakoranije inama yemeza ko ibiriko biba abantu batosimbwa n'umutima, akaba yarasanzwe arongoye intara ya Kagera, ahubwo akaba yarasavye umugambwe wiwe wa CCM na cyane cyane igice cyo mu burengero gutuza, kubwira abanyagihugu yuko botuza. Gusa byaje kurenga urugero kwa 22 Gitugutu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani, aho abasirikare ba Uganda binjira icese muri Tanzania batangura kwinwera amayuga kugeza yaho igisirikare cya Tanzania kije. Abasirikare bari bamaze kuboregwa barasha amasasu abasirikare ba Tanzania, nabo barabasubiza. Umwe mu basirikare ba Uganda arapfa kwa 25 Gitugutu, niho igisirikare cya Uganda cyatangura gutera ikambi ya Mutukura. Aha igisirikare cya Tanzania naryo bari bake barataye barahunga, gusa bafata radio bamenya imigambi ya Uganda ku igenekerezo rya 27 Gitugutu, naho indege za migi 21 zatangura gutera Bukoba. Ijoro ryose abanyagihugu batekerwa n'ubwoba barata barahunga aka gace. Kwa 30 Gitugutu igisirikare cya Uganda cinjiye vyeruye muri Tanzania Kukunga na Minzino, aho baciye mu mice ine, hatwovuga Masanya, Mutukula, Kukunga na Minzino. Bangana n'ingabo za Tanzania, bamwe muri bo bafatwa bugwate, abandi baricwa, abandi barata barahunga. Igitabo cha Elizabeth Stennis cyitwa Great Britain's Policy on the Uganda-Tanzania War cemeje ko bamwe mu bagore bafashwe bajanwa mu ikambi ya Karisizo muri Uganda. Kuwo munsi wa 30 Gitugutu niho igisirikare cya Uganda cyafata ibice birenga gato ibirometero 1800 vy'ibirometero muri Tanzania, aho baca bariba bafasha ku nguvu, ndetse bibaye na ngombwa abantu bakabica. Vyagiye bitwagwa mu muji wa Mbarara muri Uganda. Aha niho hari amaradiyo ya Uganda yatanguye kwemeza ko Uganda yisubije agace kayo, nako akaba kari agace ka Kagera. Ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani niho Tanzania yatangura kwemeza ko Uganda yateye Tanzania. Intambara rero yarigiye gusutama hagati ya bino bihugu uko byari vyompi. Nizeye ko mushoboye gutahura vyinshi rero kuri Cause Direct y'intambara. Reka tubasabe yuko mugira subscribe kugira ngo amakuru atandukanye muzoze muraronkera kugira mushobora gusangiza no video nimba koko ibahaguye neza. Mushobora kandi ku liking canke mukagira subscribe. Tuzongera mu bindi biganiro na gahwana.